Abantu kw'isi bagenda basa badahuje amasura bahuza ibindi. Ubuho usanga bahuza amazina canke inyifato n'ibindi vyinshi muza mubona ku bantu. Ni hamwe no kumenyesha iyo umuntu apfuye avuka ahandi. Ntega amatwi ndakwivyarire ku nkuru zigezweho. Ushobora kuba ufise imaje y'umuntu yapfuye kera, hakavuka umuntu w'ubu yoba yarakuze muri iki gihe nyene, akaba afise inyifato za wa muntu nyene mwari muzi atarapfa, ariko umuravye akakwibutsa wa muntu yapfa. Iyi nkuru uyitondere ishobora kugusiga ujorewe. Ngira ko ndakwibutsa ko atahandi uzoyironka atari kuri Sandi Umoja TV. Reka ndaguhe akarorero ku bantu bigeze gupfa bakavuka ahandi bakaba bafise inyifato zimwe. Ndagusavye untege amatwi ndakubwire inkuru idonido. Chanayi ni umwana yavukiye i Thailand mu mwaka w'2003. Agishikana imyaka 3, Chanayi abwira abavyeyi biwe ngo yarigeze kuba umwigisha. Ico gihe yabayeho ku mazina bamwita Bwakai. Nyene avuga yuko bamwiciye mu nzira ariko arataha ari kwikinga giwe. Chanayi atangura kwinginga abavyeyi biwe ngo bamutware muri ako gace Bwakai yahoze abamwo. Abavyeyi biwe bakibwirwa ayo majambo aremereye, yari mu majambo ababaje umutwe asize ubwenge. Baca bibaza vyinshi banongera ko biyumvira ko umwana wabo yoba afise akagwara ko gusara. Muri ico gihe nyene akibabwira ivyo bintu, vyaciye biba ngombwa ko bamutwara kwa nyokuru wiwe, kuko basigaye mu bibazo vyinshi. Kuko Chanayi mu myaka yari afise muri ico gihe, ako gace Bwakai yabamwo ntivyari koroha kuhamenya. Ariko bagishika muri ako gace, Chanayi niwe yagiye imbere kugira amwereke nyokuru wiwe ko ahazi kera cane, aho vyitwa yuko Bwakai yahoze aba. Igitangaje cyane nuko Bwakai yarashwe isasu ryo mu mutwe, bisa nyene aho Chanayi yarafise inkovu akivuka. Reka nzoce ndababwira parti ya kabiri kuba hano iwacu i Burundi. Gumana natwe kuko inkuru ni nyinshi cyane. God bless you.